kubandanya ishigikira iterambere ry'umukenyezi muri uku kwezi kwa ntwarane kwamuhariwe, ibanki CRDB yaratunganije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 23 ntwarane 2024 irindi hwaniro ry'abakenyezi kugira ngo bakomeze kuganira ku vyotuma umukenyezi w'umurundikazi yiteza imbere atarenze kuzera inze. Iryo hwaniro rikaba ryari ryatewe iteka n'abakenyezi bamwe bamwe bari mu nzego z'igihugu, aha twovuga umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana hamwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye. Mu majambo yashikirijwe byaragaragaye ko abakenyezi bahura n'ibibazo bitandukanye iyo bipfuza kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere. Kubw'umupfasoni Audace Ndayiziruka, icegera c'ushinzwe urwego shingwa ntwaro wa CRDB, abakenyezi b'abarundikazi barafise ingabirano yo kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere, ariko intambamyi nyamukuru nuko usanga badafise amakuru yerekeye ubufasha amabanki aba yarabategekanirije. Akababona ko vyoba vyiza amabanki agiye arabategekaniriza inyigisho zibugurura amaso kugira ngo bamenye aho badodora iyo bakeneye imitahe yo gukoresha. Merci beaucoup. Jewe ikintu ca mbere sur laquelle je voudrais que on insiste, c'est surtout l'éducation financière pour les femmes. Jewe ndavye à gauche à droite, les femmes ont du potentiel. Mugabo ntituzi les produits financiers, ntituzi les dépôts à terme cyo kivuga, ntituzi les facilités que les institutions financières offrent. Jewe rero nk'ikintu ca mbere numva twokwinsista ko en tant que femme tugafashanya entre nous, c'est l'information et l'éducation financière. Ikiwanje numva ko ari capital. Une fois tumaze kuronka iyo information financière, nibaza ko la femme arakerebutse. Ico nshimira abagore y'u Burundi nukuri turakerebutse, on peut saisir beaucoup d'opportunités. Izo opportunités reka ndabaye nk'akarorero avec les produits financiers mubona à gauche à droite. Ubu hari ico bita les transferts numériques. Nimba hari une femme entrepreneur qui fait le commerce à l'international, il peut en profiter akakoresha transfert numérique pour le commerce en ligne. Nimba hari umukenyezi afise une activité de production agricole ruguru atarikurikira au quotidien, il peut aussi faire des paiements akariha abakozi via les transferts bancaires zigezweho, transfert numérique. Ceci pour vous dire que l'important ni uko twobanza tugasensibiliza nos collègues femmes bataratera imbere, tukabasigurira ce que c'est que l'éducation financière, tukabafasha gutegera neza ama produits et services que les banques offrent aujourd'hui. Hama rero hagaca haba des accompagnements. Jewe kenshi ico nkora mvuga nuko quand une personne navigue seule, souvent l'atakara. C'est pourquoi j'insiste toujours sur l'accompagnement. Je suis membre du conseil d'administration. Muganda ndabona que côté banque, nous avons besoin d'accompagner nos clients. Et c'est entre autres pourquoi nous sommes là. Nous sommes ici pour que nous nous télévisions nous donnons vos besoins pour que nous saisir des opportunités qui s'offrent. Je vous remercie. Immaculée Sengiyumva arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi b'abagwizatunga AFAP nawe yavuze ko ingorane bafise ahanini ari uko amabanki asaba ingwati kugira ngo aguhe ingurane, kandi abakenyezi benshi atazoba bafise ko batanatorana ku bisigi by'abavyeyi, kandi ngo hariho n'abakenyezi batinya gusaba mutahe abo bubakanye kuko batinya guhomba. Mbere yo kuvuga ingorane z'abakenyezi b'abadandaza, nagira mvuga yuko umukenyezi w'umudandaza ni umukenyezi nk'abandi bose, aba bakozi ba leta canke burya bukorwa bw'imuhira nawe nyene buramuraba. Arafise rero izo ntambamyi z'abakenyezi muri rusange bafise, mugabo agaca agira izindi ntambamyi zijanye n'akazi akora muri ubwo buryo bwo kwiyungunganya. Murabizi yuko kugira umuntu yiyungunganye arakenera umutahe. Umutahe rero kenshi ukunda kuboneka nko mu mabanki. Murazi ko basaba kugira garanti
abakenyezi benshi rero nta garanti bafise, muca mwumva yuko kugira ngo baronke umutahe canke bongereze umutahe bafise bibagora cane kubera badafise ipoteki. Abakenyezi benshi bo ngaha mu Burundi nta nzu bafise bagaba zo kujana muri banki, kiretse bake bake biyungunganije kuva kera bamaze kuronka ibintu bogwatiriza. Abakenyezi benshi baraheza amashuri muri universite bakabura akazi, bagaheza bakaza kwegera abadandaza mu ishyirahamwe ry'abadandaza ngo barabe nabo ingene bokwiyungunganya, ariko rero usanga bidakunda kubera nyene uwo mutahe bataba bafise. Hanyuma havuye umutahe hariho inyigisho bataba bafise, inyigisho ryo gushobora kugira imigambi itomoye, mu gifaransa bavyita un projet bancable bashobora gutwara muri banki. Ni ukuvuga ko ari projet itomoye ishobora kwishura amakondisiyonalite y'iyo banki kugira babe eligible. Nivyo nyene haraho usanga bibuze. Hanyuma murumva izo ko ari ingorane ziva hanze, ico novuga ngo les contraintes externes, hariho n'ingorane ziva umukenyezi nyene bivanye n'uko twarezwe, ugasanga umukenyezi ntiyiyemera, ntariko ariyemera mu vyo akora. Hariho mbere n'abashobora bashobora kuronka umutahe ko bubakanye mugabo agatinya kuwakira, ati ngahomba. Murazi ko kudandaza bijanye no guhomba, ati n'uwo tubana yompa amahera nkayahomvya sinoronkaho ntaha. Hanyuma ikindi naco nuko n'amategeko bijanye aracatugoye. Murazi yuko atategeko ryo gutorana rihari, n'abo bagabo batorana ni mico y'ikirundi, nta tegeko na rimwe ribaha gutorana. Ugasanga umwana w'umukobwa canke aragiye kugorwa yashaka kwiyungunganya, basaza we ntibamuhe ibisigwa by'abavyeyi babo ngo abagore ntibatorane. Rero novuga aho ingorane noshika no ku mugoroba nkivuga, ariko rero naho hari ingorane hariho n'amahirwe yagiye araza. Murakoze, reka ngize ngaho. Umupfasoni Solange Muregwa akwirikiranira hafi ibikorwa bijanye n'iterambere ry'umukenyezi, ahanura abagenzi we ko bomenyera kwihihangiro mu vyo bakora vyose, bakubahuka kurangura imigambi bafise kandi bakamenyera gukorera hamwe, kuko bituma batera imbere n'ingoga bakaronka n'imfashanyo vyoroshe. Je ndabanje nihihangiro muri jewe, mbega je Solange nshaka kuzoshika hehe? Ingorane rero tubwira abakenyezi n'abigeme, urasanga umuntu agenda, umuntu yiga atari fixa des objectifs, ashaka gushika ihangiro. Mbega ngomba kuziga gushika he? Ngomba kuzovyara abana bangahe? Ngomba kuzokwiga amashuri angana gute? Nzogarukira mu Burundi nzojabuka? Ivyo rero je byo hangiro narabanje ndagiha. Hano cyose kugira ubwishike kuhihangiro, hamuga planifier tes activités. Je ndi umuntu natwagwa n'ibintu byose, umwanya wanje urijere guhera mu gatondo gushika mu ijoro di premier au 30. Bafise ikintu cyose umwanya wose nzogikorako. Ntuzonsanga muri vya bindi vy'amavyo gutembera vy'amaniversaire byo nta mwanya. Rero kugira ube une femme importante kandi ashobora gushika kure, ubanza ukiha ihangiro. Hamuga planifier tes activités. Abantu benshi barambaza bati none wo bikora gute ivyo bintu tukubonamo, tanto tuela nk'abari ati ni agenda karandiriye kandi ni faranga ndarironde, yego faranga ndaribonye turiruka. Abantu baje hamwe ikintu hari ikintu toca gukora wenyene, meta 5 10 mugashika kure. Abakenyezi turatinya, faut prendre les risques. Ugomba gushika kure ufata ama risque pas bancaire seulement, muga no mu bundi buzima, kuko hari ibintu ujamwo ukabona ko aha ni ntafata risque, nemere nyene ama échec aze bimwe bireyisise ibindi byanke, ntushobora gushika kure.
tubamenyeshe ko inyuma yo guhanahana ivyiyumviro abari bitavye iryo hwaniro baciye baja gusumira mu isoko ry'umukenyezi ryari ryateguwe aho nyene. Umuhuza w'abarundi akaba ari we yatabuye igitambara cyo kwinjira iryo soko ari kumwe n'icegera c'urongoye ibanki CRDB Mediateur Muhire. Bakaba bahasanze ibidandazwa n'ibikorwa bitandukanye birangurwa n'abakenyezi bamaze gutahura akamaro ko kwikorera ivyabo.